ugara amaso kugira ngo Cedric ibintu atubwiye abidusobanurire neza. Ndashaka uje muri YouTube. Yeah. Bazuje koza muri YouTube. Niwashika uchumbarira YouTube. Ego. Nundi niyo narindi. Niyo warori. Sawa. Ndashaka Senga Media TV. Nyakubahwa Perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza. Ndasaba ko umuntu wese agenda nubwo kutabona canke nubwo bwo bwose ahabwa agaciro gahabwa ibyakeneye byose kugira ngo abashe kubaho neza. Ariko umaze gushika muri Senga Media. Nahageze. Sonda twumva ikiganiro kiriko. Ego. Okay. Kuko niyo honyine batudutera copyright. Wow. Oya iryo nibanga ryacu. Iki ni ikiganiro guys twakoze cyakoze n'umugabo wiwe. Ari nko kumbye ubyumva. Sara Cedric ndashaka ugende yani umbwiye ati Senga Media igeze kuba subscribers bangahe. Hakaba n'ubwiza bw'imbere. Ubwo buragoye kubimenya ko buhari. Kuko hari ababwihishamwo bakabwitira kandi budahari. Akaba n'abandi baba ufite byanyabyo. Atari kubera ko umugiriye impuhwe. Ahubwo ari kubera ko nyine ubona nyine yuko yani education yiwe izofasha n'u Burundi muri rusange. Bura kuzo Senga Media kaneza kumeze neza ari umufana rawo nyanyisa tiko ndavuga nka kamotere kuruvu kuri uwo mware race niyitaro Stone Kamotere gistari ngana kujya abantu byatweze kuramukana kubera buntu bw'Imana kubera bwa buntu bw'Imana rero guys yese ngabo tuje gukora ikiganiro n'umwana wanyu mwigeze yani kumenya igihe kimwe siserigeze kumukoresha gusa ni tibene wayo yarigeze kumukoresha. Sasa rero tuje kuraba yani umwana afite ubumuga bwo kutabona abenshi bita impumyi. Gusa rero no muhungu wakunda kuvuga ikintu kiza kivuga ati ni impumyi nigigenda isabiriza. Abona ariko jewe sisabiriza ahubwo mfise ikibazo cyo kutabona. Narabamenshi uyu mwana tuvugana nti yaronse amanota 50 kuri 60 muri exeta kuko yize mu Rwanda. Muze tumwumve sha Akamoteri nakuzi izina wanyise none nkajya muri kigene cha mimi mwampoye iki vrema mwampoye iki kwe ewa kanyene turende imico sinongera ibitutsi mama ngo shikani aho karibu ngivyo hanya tunapendana Sedi niwachuza kwiyugururira amakurusha umeze neza tora rero bike kwanza ubu niwo muhungu twako turavuga yarose amanota 50 kuri 60 muri exeta apara muri teste cantonale canke municipal. Sedi nzaho umeze neza yego asante sana no gare ngandi bat. All right. Okay. Biri gutereye. Nisawa cyane bro. Urakomeye cyane. Aho. None se ndi umva twababwiye ati ngo tuje kuri aho kuganira na wa mwana wanyu. Wa musore. Wa musore wanyu. Sasa rero ngo afise ikibazo cyo kutabona. Ubumuga. Ubumuga bwo kutabona. Amaden cyambwira ati acha none nkuba munara musibaje ati none gute waje gutwugurira ari yanya kandi juste utabasha kubona utigeze witwaza akajya gakoni nyishirira uwo mufana kuko ubu asigara abantu bamwe badukurikirana bana babamesha mu kwandika ama commentaire tushaka kuri zinebe nyene nabona urumaze guhategura muta cyane gose. All right. Nyishirira uwo muntu Sedi agatebe canke nako nyiraza wakisigiye. Oya akari ngaha okay. Yeah. Bego nakuramutsa rero mbere kuramutsa abakozi basenga Media banzo babwire exact neza yani ati ni gute waje kutwugururira utagize. Bona kuvuga ko
uko wari kubibona hano ni home, ni mu rugo, yego ni muhira. Yeah. Rero mba naramenyereye yego kuvuga ko hacakora ikintu cyitwa mobility. mobility no kuvuga Mobility ni ukuvuga ko ni uburyo utabona abasha kwiadapta mu kugenda kwiwe, yego donc akagenda yumvirisha amaguru, amatwi, byose. Rero iyo umuntu amaze kwamenyera ntabwo kwideplasa bigorana cyane. wainuze irambo Intambwe yari kari ibyo ntago biva. Oya nibyo biva. none se neza uyene ucubwirwa n'iki rero yuko iyo ugeze kuri portail uhageze kuri portail cyangwa ucutanguza kwanza gukoresha amaboko imbere kugira ngo utigira? Oya nkuko ubonye nta maboko nigeze nshira. Yego kuri nta maboko igeze ushira Ni imbere. ukuvuga ko kuko nagiye mbisobanura nyene maze kuhaba igihe kirekire, genda menya ati hano hari umucanga se hateretse iki, kiretse bibaye bitunguranye akaba ari ikintu bahashize ntabizi, aho ngaho rwose biragorana. Aho ngaho rwose nyene rero nkuko muvyumvise nababwiye ati guys yize mu Rwanda guhera muri secondaire gushika yaho agira so ramutse abakozi basenga media rero kandi bibaye ngombwa nabagombire kuko arimwe nabashasha kumwa tuvugana tumaze kuza n'aba subscribers 10,000. Wow. Weruko gukora ikiganiro bari kuri 3000. Yumva ko nyene ugende rurerure kandi rwagenze neza. Yego cyane. Hey guys, amakuru yanyu wagwan. Yeah, ndabaramukije aho muherereye hose, ndabizi ko muri benshi sose turahari kuga Africa, US, Asia, Europe, ndabizi ko muri gado. Rero ni wa muhungu wanyu, ndabizi ko hari benshi banzi, gusa harimo na benshi nyango batanzi kubera ko naheruka hano mu kwezi kwa gatandatu mwaka uheze. Umva ko urugendo ni rurerure. So rero amazina nitwa Ndayize Cedric, nkaba ndi umusore nkuko mubibona. ari single. Hanyuma mfite ubumuga bwo kutabona, n'ubwingingo, ni ukuvuga ko ni ubumuga baburi amakingo ndabwa n'ubumuga bukomatanyije, kuvuga n'ubwo amaguru, amaso, byose. Rero shima Yesu ndakijijwe, kandi ashima n'abantu. Namwe ni ngombwa tubashimire kuko abenshi muri mwe mudufasha mu mibereho ibigiye itandukanye. Yesu ubwo rero aba mama, aba papa, abasore, abakobwa, mwese ndabaramukije cyane. Kungene mu byumvise yavuze ati ngo yani uvuze ati ngo umugabo bugite ki bukomatanyije. Sasa rero Cedric omba yani iyo mic yacu kumeza iseni kuyegereza neza. Okay. Yeah, I like that. Kuja kuna uvuze ati nimba ari mobility, nimba ari mobility. Ijya mobility. Yani iyo mobility rero niyo mic kugira ngo gisizwe ryari komeze gutika nyene. Yego. Cedric. Yes. Ndahika wenda bimwe mu byo yani mu bitandukanye arigano wigeze ukora kwakoresha umwanya kera. Yes. Ari n'ikiganiro yani kuzakoresha umwanya ho yani ari byinshi wagiye uvuga ukuntu wavutse, ukuntu wakuze nyene bazi ibi nibi wagiye uhura navyo na sisi kandi ubwiye arize gukoresha ikiganiro nyene ibiro nk'ivyo. So impamvu nyamukuru rero je ngane naje gukoresha ikiganiro n'umugabo uno musore Cedric ni kubera ko pe je ubuzima bwe buranyinspira cyane. Abona ngo bunyinspira gute rero kuko kino kintu nuko Cedric turi kandi yani yo muri famille imwe, ariko n'ukuntu ubuzima bwe yani bunyinspira hamwe n'abashavyumvira ngo ni hehe guys. Hari gihe byo ushika nkabura amafaranga igihumbi, sindire kuvuga ibihumbi 10, igihumbi, ako Cedric akayamereza kurabona. Ndetse bizero rero ngaca niwumvisha nti Cedric yamereje amafaranga kandi akeshi kuri nka 80% yani 80% y'abantu batuye yani reka wenda kavuge mu Burundi ko ni hano honyene no bandi sivye kya muntu wese afise ubumuga bamuboramo ibintu byo gusegerereza. Urabona wewe rero ivyo bintu ubishobora good kugira ngo gise yo mentality iri mu bwonko bw'abantu bibaze ko kya muntu wese amugaye ari tegeko kugenda gusegerereza.
mbo je uko ndabibona Okay. nk'uko wari ubigarutseko ni ukuvuga ko nyine sosiyete ndundi sosiyete nyafurika ifata abantu nka batwebwe bafise ubumuga nk'abantu b'impuhwe Yeah. bo gufashirizwa aho bari Yeah. kandi ubirabishije amaso vraiment bishobora kuba ari byo somehow Yeah. ariko kandi tugendana n'ibihe aho isi bigeze naho yaho ziri ntabwo haba ari hamwe Ego. ni ukuvuga ko kera ko byari bimeze nyine umuntu afite ubumuga usanga ari wa muntu nyine wo kuguma mu nzu ntiyige ntaje mu bandi ariko uyu munsi kugira ngo muhora mubabona hirya no hino nubwo hari abo mubona mu buryo navuga buteye isoni bwo gusaba si bibi kuko ni ibihugu bikomakomeye bibayeho bw'imfashanyo z'ibindi bihugu cyane ariko hariho uburyo bwo gusabamo buri positive navuga ko budasuzuguritse nka gute okay nk'ubu nshobora gutegura umushinga avuga nti James projet akarorero yo kwerekana match yo gushinga salle de match avuga nti iyi projet yanje ndabona izo ntwara amafaranga angana uko rero ngaca ngenda muri association runaka canke muri banke runaka gusaba credit cyase nkitura n'undi muntu usanzwe nzi ko yo bashobora kuba afite ubwo bubasha bwo kumpereza izo cash ahita agenda nkamuha uwo mushinga wanje rero mugenda wamuhaye ubwo nabwo nubwo bwo gusaba ariko murumva ko sinagiye mwibarabara ewana ngo nce mugara cyane birenze n'ubwo mfise bigaragare ko ndiko ndapfa kabaye ni ukuvuga uriya muntu nshiriye umushinga hari ikintu ari bumbonemo cyane gose arambonamo ko mfise umuhate wo gukora no kwiteza imbere ico gihe agiye kumpa ampa bitandukanye na wa muntu yagiye mwibarabara gusegerereza kuko uri ashobora kumuha igihumbi ageze imbere akajya utwema bikabira hetse yego cyane ariko jewe ntwaye umushinga ubone kugaragara umushinga ushobora kumufasha niba mfise famille nkaba no yitunga canke nanje ubwanje nkitunga ere mpamvu navuze ko gusaba si biba ariko iyo ako kantu ko gusegerereza saba ariko reka gusegerereza kandi unasabye saba ikintu kizotuma n'ejo udasubira kandi kuguma usaba ca kintu nyene umuntu niwe yavuze ngo kurya gafi urobeye nibyo byiza yego akugira ngo urya gafi buri munsi bakurobeye yuko iyo bigenda gutyo usanga wa wundi akurobera ka gafi nyene aragera igihe karambirwa ko n'umwana w'umuntu akarambirwa ugasanga nawe umugariye muri ibyo guhora uja gusegereza none ukaziro ebana karabaye wa muntu wenda nta bushobozi agifite cyangwa se yararambiwe rero nanje mu buryo mbayeho mfite mu mutwe yanje ibintu byinshi by'iterambere hari ibyo ngerageza bikanka wenda bite n'ubwo bumuga kutabona mfite ibyo wagerageje bikanka bivanye n'ubwo bumuga bwo kutabona ufise ni nk'ibiye nimba atariba okay muri famille nta kintu twabayije ndibuka mwaka uheze natanguranye inzozi vraiment ewana zo kuba nanje nogira ikintu kinyinjiriza amafaranga nubwo yaba make ariko nyine nkayaronka akinjira rero sinzi ko nagize gutya ndavuga nti reka ndondera amafaranga nshinge bavyita gute ni ubucuruzi akenshi mu Kamenge bazi mu Kamenge ni Bujumbura ku banyamahanga ko ari mu Rwanda ndazi nabo koresha umwa yabi promotinze cyane ubunure ubunure koresha umwa yewe ubu ya n'aba diaspora hose ubunure baba babuzi rero ndaje ndavuga ati ko ibi bintu ndabona abandi ndondera amakuru yabyo menya uko bikorwa menya uburyo byinjiza numva nyine ni deal ya fresh ndavuga nti reka noneho nanjye ngerageze ndondere ibikoresho ndondere ikibanza gusa ibyo ntibyari bihagije
ahubwo ari ikindi kintu kinini nari nkeneye kuronka, novuga ko giherekeza ibyo byose kandi kidahari vraiment akazi katokogwa. Yari umuntu nyene yomfasha kubicuruza kubera ko ntabwo ntekereza ko naba mfite ubushobozi bukwiye bwo kuba nogenda hariya nkakata ubunure nkagira gute. Rero yari umuntu wo kubimfashamwo tugakorana, wenda nkaza ndamuhemba bijanye nuko twinjije. Cyangwa ushaze gusobanura ati yakabaye wenda wari kuba ubona ntabwo ari kunda kwashira umuntu yorinda yani kudandariza wakabyikoreye. Nakabyikoreye. Yeah. Kubera ko buriya akazi wikoreye kagenda neza kurushaho. Rero ndabigerageza vraiment Imana iramezagira ndonka capital cyase ndonka umutahe gishoro. Bo ndabitangura ariko guys ntago byamaze n'ukwezi. Ni ukuvuga ko uwo mupetine naronse yo kumfasha yahise aronka igihe c'ishuri cyaciye kigira aja ku ishuri, kandi kuronka uwundi muntu yari ameze nkawe vraiment byari bigoye cane. Cyaravuga ati kugira ngo bazonyibine ka gasafuriya bahora babitekeramo babutekeramo reka ndabibike ubundi nyene mpoweshe tu. Ndavuga ati Imana ni wabona hari ikindi kintu nagerageza nkakora nzagikora. Cedric, ndafise ibibazo nashaka jiste kukubaza. Mbega kuva igihe wavutse ugushika igihe umaze, sivyo? Ibibazo ni bibiri. Gusa cyambere kwaza niki inya. Ho warigeze igihe wiyumva yuko uteye agahinda? Nimba byo byarigeze kuba byavuye kuki? Nteye agahinda just like kujya kunyene uvuga ati rero ni ubuzima bwanjye look ntabwo ushobora kubona, yani just ndamugangoro nyene ukuntu nyene ku buryo just kujya kunusanga umuntu abavuga ati ngo arihebuye kuva just guteye agahinda. Nimba byo byarigeze kuba byari byatewe niki? Okay, urakoze cyane kuvuga ko mbaje ikibazo ciza. Ibyo bintu guys ntibyoroshe, ni ibintu biba kenshi, usibye ko si kenshi cyane kubera ko je abamaze kurikirana ibiganiro byanje ukumeze uyu munsi siko nawe zemeze. Hari igihe nigeze kuba mbayeho nta bumuga bw'amaso mfite, amaguru yanje akomeye neza. Rero hari igihe kigeze kugera ku buryo nyene numvise umengo nyene biranse cyane cyane ntagiye kure ku byo nemaze kubabwira muri ico gihe c'ubucuruzi nyene akazi kamaze guhagarara nyene numvise niyanse vraiment. Nkunda amafaranga kuko amafaranga adufasha byinshi kwiyitaho gira gute. Nk'ico gihe vraiment naricaye ahantu mu cumba iwanje numva ndihebye vraiment, numva ntaye ibyizigiro, ariko hamwe n'Imana nyine icyizere congera kiragaruka. Ako n'akarero kamwe gusa, hari n'ibindi byinshi biba byaragiye biba mu bihe bitandukanye, ariko nibyo nico nambona kiri hafi nasubiza. Okay, Cedric, bashiki bacu wa kino gihe bizereza yuko nti umuhungu agomba kuba ari bogar, terura icuma, umumodo. Yes. Urabona ibyo kuba ciye ubwenge, yani oya ibyo ntubabwira. Sasa rero ni wenda kuzi yuko uciye ubwenge. Sasa rero ni ubu maze ukatigwa n'abakobwa bangana gute bivanye n'ukuntu wisanzuri utagizemo uruhare? Kibazo ko gikomeye. Okay. Sinavuga ngo maze ukatigwa nabangahe kubera ko nanje iyo bishitse wenda nkaba nagira amarangamutima umuntu, yewe nkaba namubwira n'ikindi ku mutima, ku by'ukuri sindabimubwira nkomeje case biriseye cyane. Kubera ko nzi hari igihe nanjye hari igihe kigera nkumva umengo nyene nkisuzugura mu yandi majambo.
rero hari igihe kigera nkaba nagira amarangamutima umukobwa runaka wenda tuzinanye nkamubwira ikindi ku mutima. Rero Jesse ngenda nizeye cyane ko ari bunkunde kabone nubwo yabimbwira. Rero ndabimubwiye nkabona arabyemeye ndabihimisha. Nkavuga nti iyi minsi ntizasobanura ko uyu muntu agize gute yabyemeye canke yabyemeye ne nko kundema agatima kugira ngo anyereke ko nanje ndi umuntu nk'abandi. Ya rero ibyo ngibyo ndumva byaragiye biba inshuro zitari nyinshi, ariko byarabaye sinavuga ngo nizi ariko byarabaye. abo bantu rero wahereza iminsi iyo minsi byarangira utsinze cyangwa utsinzwe? Oya urumva niba byaragiye biba bikarangira nyene. Okay ku ruhande rumwe nubwo ko natsinze, ariko ku rundi ruhande nabwo ko natsinzwe. Tigute rero ntanguriye ku gutsinda mvuga nuko urumva mfite intego. Iyo ngiye gukora ikintu nk'icyo ndavuga nti ngiye kukigerageza, ikiri buvemo kiri bumpe ishusho ya nyayo. So rero urumva kuba natereta umukobwa akampa umwanya wiwe byo ubwabyo ndabifata nk'intsinzi, kuko buriya si umuntu ari we wese namwe muba mwarateruye gute ari umukobwa ushobora no guhamagara akakurabira hasi nakibandaniriza. Rero ndinze mbwira umukobwa ati je ndashaka umpa umwanya tuganire akawumpa kandi mwiza atacabaye vraiment, ibyo ubwabyo ni intsinzi. Sori gatoya Cedric ntabwo ubona ngo umukobwa mwiza wa danje uba wabwiwe n'iki yuko ari mwiza kandi uba wabwiwe n'iki ko ari mwiza? Okay, ubwiza je ndabufata mu bwoko bubiri, ndabara mu bwoko bubiri. Hari ubwiza bw'inyuma nyene bugaragarira amaso ya buri wese, hakaba n'ubwiza bw'imbere. Ubwo buragoye kubimenya ko buhari, kuko hari ababwihishamwo bakabwitira kandi budahari, akaba n'abandi baba ufite byanyabyo n'abamimi kandi baba ufise nyene by'ukuri. Rero kumenya ngo uyu ni mwiza imbere byo biragorana, ariko hari bimwe mu bimenyetso wenda nubwo we atawakomeje ashobora kwihishamo, ariko hari bimwe mu bimenyetso ushobora kugendera kuvuga uti uyu muntu ko biri kose nubwo yaba yiyorobetse ni mwiza imbere. Icyo rero nico ngendera ku icambere, ko umukobwa nabona ko yamaye agaciro anyubashe uko wundi, ni ikintu cambere gishobora kunkurura kuba natekereza byinshi kuri we. Okay, kubijanye n'iby'ubwiza bw'inyuma byo nshobora kugusaba foto yawe. Byukuri ntabwo ndeba nyene simbona, ariko nkahita ndaba umuntu anyegereye nizeye nkavuga ati uyu muntu umubona gute. Ariko urumva ko biba byaramaze kugira ngo mfate iyo ntambwe yo kubaza ngo uyu muntu mubona gute, hari ukuntu nanje muri je mba narabanje kugira gute kumwakira kumwiyumvamo. Usibye ko sanze ubundi ubwiza bw'inyuma niki biterwa n'umuntu amuraba. Rero uko yabasa kose, ko yabagize gute kose, ariko akaba abasha kuntahura kanyakira kama agaciro, ibyo byonyine nibyo bishobora kunyereka ubwiza bw'uwo muntu. Cedric, bano bashiki bacu benshi muri bo ntibijyabareze. Sasa rero nkiri ngaho honya aje kubaza ikibazo kivuganye, numva ukuntu wishura n'ivyumviro vyawe, umva jitse nyine yuko uri wa muntu yani udakunda icubahiro gusa, ahubwo ukora yani uca mu nzira zose kugira ngo ugiharanire. Sasa rero nti mu gihe uyo mukobwa aba maze kumva iyo mitekerereze yawe, sometimes bikaba ngombwa yuko namubwiye ko jitse maze kujya mu rukundo n'umuntu namubwiye ibintu byinshi. Ugasanga rero amenye yuko wenda ari ukuntu kanaka uko uronka amafaranga, ni naco gituma wenda ukoresha telefone nziza kandi utasegerereje. Rero
agaca bwa tireni sigo tiyana no muko uyu muhungu kuko nzi neza yuko abatiyemera ko atobasha gukunda atamukobwa yo mukunda reka ndamubesha urukundo kugira ngo zengene ndamukura ku amafaranga ko ravuze ati abakobwa benshi bashiki bacu ryabareze ivyo bintu byabe byarigeze kuba umuntu kuza guhisha mu rukundo kugira ngo agire amabezwe kanaka yiwe umukemurira. Okay, rero je nkanje mu byo nemera naba nkiri umusore naba naramaze kubaka buriya buri musore wese iyo yemeje gufata ingingo akavuga ati jewe nakuze ikanerete hari zimwe mu nshingano ategereza gutangura gukora. Ya inshingano ya mbere umugumu kira muhungu wese atangiye guteta abagomba gukora ya mbere ya mbere no gutanga care. Yes, ya mbere no gutanga care. Ya kabiri ubundi byose bibumbatiye muri care. Kubera ko buriya muntu ubasha gucaringa fresh nuko umukunda kandi ukaba umwizeye. Care nazo butatu rero bwo guhereza umuntu care. Uko bwa mbere nuko mwizera, sibyo? Amara kumwizera ukamukunda ko buriya habanza icizere urukundo rugakurikira. Hanyuma ikindi noneho ngiriwe ko kubyo kuco warumbajije hari ibintu bita ngo nukurya amafaranga ego. Rero muri za care okay, abashiki bacu abenshi harababayeho muri ubwo buryo bakumva ko umuhungu bakundanye yasimbuye papa wiwe yasimbuye mama wiwe, ariko buriya siko babimeze. Usibye ko hari ibyo umusore ateza gukora kugira ngo yereke wa mukobwa bari kumwe ko hari icyo ashoboye. Niba bari mu rukundo gukuri rw'abandi ofisi intego kuko inkundo zose siko ziba zifise intego, ku buryo wa mukobwa avuga ati uyu muntu nibyanashika tukabana azashobora kugira gute gukora inshingano z'urugo. Donc wowe ngaho rero umukobwa bari kwa gukorera iki kugira ngo nawe wizera nti kugira ngo nawe uvuge nti nibyashika tukabana azokora inshingano nziza zo mu rugo wene zo kuba umugore mwiza no kuba umama mwiza uba washingiye kuki? Okay, reka nkomereze muri uwo mujyo kuvuga kujya amafaranga, sibyo? Ubundi umukobwa wamenya gute ko agomba kujya amafaranga? None guys, uteretse umukobwa nta kwezi muri amarana, sibyo? Atangwe gutura ibibazo by'amafaranga, wenda ntaranamenya niba unakora, ntaramenya ikijambere kuri wewe. Uwo muntu urumva aho atogutera amakenga ari hehe. Ariko nka wa muntu mama igihe runaka yamaze kumenya ubuzima bwawe yagize gute, azi ubushobozi bwawe, azi niba ukora amafaranga winjiza, noneho gahita uraba niba namubwiye ko ninjiza 30,000 ku kwezi, uwe agahita aza akansaba 20,000 20,000 kandi ninjiza 30,000. Guys, umuntu umva ari neza bagushakira wapi? Hari kibazo sedi tukira aho nyine kuba umuntu wo mutereta uyu munsi ngo nyuma yo kweza gacatanga gusaba amafaranga. None Cedric ari umuhanga w'ubu buzima kwisabaho. Okay, ntawubaho ariko ega guys, imitwe Imana yaduhaye si myungu. Sawa Cedric, urateresa umukobwa uyu munsi pe ugasanga uyu mukobwa rero unashima rero wewe nta nubwo yigera abwira umuntu yuko yani just ibizo by'amafaranga nabwigira bisaba. Ariko mukimara gutandukana nawe murakundanye iyinga ya mbere mukundana pe arakwihariye yumva gitenye ko wujuje ubuzima bwiwe. Ariko inyuma yaho onya bikaza kurangira yadufate nka papa woce nka mama wiwe acagira ikibazo agiye muri aragwaye. Amaze kugwara ugasanga yapambanya ari ya hose pe acaguye ati baby urazi ikintu kimwe ni umeze neza kwa mabenda ameze neza gusa cyane kubera iki mama ari mu bitaro kandi ingwara gwaye pe ikwira muzimba cyane.
none uwo muntu Mhm. abatagushaka neza cyangwa uca wibaza ati ntubwiye guhanikisha yuko ari ukuri. Okay, je rero nubaha ubuzima agaciro ubuzima kubera ko nanje hari abantu bigeze kuba bita ubuzima bwanje bituma mera neza. Rero ntiriwe ndaja hirya no hino ngo ndamutekereze ngo ariko arambesha. Je vraiment kubera kubesha n'icaha Imana yanka kubi. Ambwiye ati mama ararwaye, papa ararwaye, mutoyi wanje ararwaye ari mu bitaro, nakora ico nshoboye cose nkamufasha, ntitaye ngo ariko arambesha, ntitaye ngo ariko kumbwiza ukuri. Noneho nasanga ari ukuri Imana ikabiha umugisha, nasanga ari kubesha ubwo nyene jewe umutwaro wamvuye ko nta kibazo. N'ico gihe sinomuharurira muri ba bantu batagize gute batanshakira neza. Ashobora no kuba atanagwaye cyase agwaje akagira ikindi kibazo, ibibazo bibaho. Noneho akumva ko umuntu wa mbere uko ukibwira ari wa wundi bari kumwe mu rukundo, kandi ni byiza vraiment bituma no mu rusore muri kumwe bavuga ati uzi ko wa muntu atangwa yibwira gute kwizera kunyizera cyase kumbonamo iyindi shusho igaragaza ubushobozi. Rero navuga ko ico gihe ntabwo natekereza byinshi ngo mvuge ngo uyu muntu ni we nta neza nshakira wapi. Wow. Cedric nyene hama ubu mwana tugiye yani tuve muri tobe ubuzima busanye n'ingisanzwe. Rero ni reka tugene mu yani mu bibazo bisa nkaho umengo biyobeye. Cedric urakoresha Android? Biyobeye. Biyabazo biyobeye. Abona. Cedric urakoresha Android? Gute ndayikoresha? Yego. Chako nakabazo gatoya cyane vraiment. Ko akonga ko ntikanayobeye. Nikayobeye. Okay. Kuba tabimenyereye birayobeye vraiment. Okay. Ariko nko umuntu asanzwe abanye n'abatabona agize gute abamaze kwimenyera. Gusa nyene mbere yo kwimenyera harabanje kubaho kuyoberwa cyase kuba bimuyobeye umuntu. Nukuvuga ko izi telefone zisigaye zisohoka zaba ama smartphones ya iPhone, izi telefone Android nk'iwanje nkoresha Tecno Pop 8. Zigira application yitwa Talkback. Talkback mu gihe iPhone zigira ngira ngo niba mbyibuka neza ni voice over. Kuvuga ko iyo application irimwo igushoboza kuyikoresha bitagoranye kubera ko ni kuguidinga mu byo uba uri kuyikoreraho byose. Kuvuga ko ukoze kuri screen ihita igusomera ikintu ukozeho. Noneho wasanga aho ukoze niba dufate ndi kurondera WhatsApp, Cedric kugira ngo abitworohereze reka dukore kuno sivyo nga guys, sivyo? Kubera ko urabona Cedric zino mbuga ari abantu benshi bazishe, bagiye bafata bagakreya ibintu bitabaho. Yes. Oya bakreya ibintu bihari ariko bakabishira ku bantu bitariko. Bigaca birangira rero byishe kazoza kaba abantu bari bya bintu nyene byanyabyo. For example, umuntu yigize iko atabona. Yeah. Ugaca usanga rero ko bamuriza ubufasha ariko nka wowe ufise ama projet wize neza nyene nk'ibisanzwe nyene uraci ubwenge, ariko ugasanga ni ari inzu zubukeneye ntuzishike kubera ko jewe nigize ico ntari nakwambuye mucama kubuzima bwawe. Ndakwiye ubuzima bwawe wowe. Sasa niyo mo basha bibati rero ni none gashaka ko tuba tuziko iyo abantu benshi batabona ku maso hari ikintu kiba kimeze nk'igifungo. Ariko wowe umuntu agerageje kuraba neza for real umengo urabona. Urabona? Yeah. Se kibazo canje kivuga ko no ni Leo Mike ndagufasha. Ugara amaso. Kugira ngo Cedric ibintu atubwiye abidusobanurire neza. Ndashaka uje muri YouTube. Yeah. Bazuje koza muri YouTube. Niwashika uchumbarira? YouTube. Ego. Nundi niho narindi. Ni warori. Sawa. Ndashaka Senga Media TV. Ego. Play video button. Please register. Back button. Minimize player. Please register. Past. More options. Back button. Senga Media TV. Search edit.
Search YouTube. Edit box. Please register ETI Eloquent. S. Please register ETI. S. Please register. E. Please register. E. Please register. B. Please register ETI Eloquent. N. Please register. N. Please register. Y. Please register ETI. H. Please register ETI. G. Please register. G. Please register. A. Please register. A. Please register ETI Eloquent. TTS. oya ni senga meja gusa ukoresha azibiri yego ajya kuri nga Please register ETI. A. Please register ETI Eloquent. TTS. Space. Please register ETI Eloquent. TTS. Second. Please register ETI Eloquent. M. Please register ETI. M. Please. E. Please register. E. Please. D. Please register. D. Please register. I. Please register. I. A. Please register. ETI. A. Please register. Media. Media. E. Please. Media. Please register ETI Eloquent. TTS. Media. Please register. T. Please register. T. Please register. V. Please register. V. Please register. Search. Please. Minimize player. Please register ETI list. Please register ETI. Go back and Bigorni Bimini Ginger Command to Uzlish on Yellow Adi. Ego Attack Way Uber Mandarin Stash 1 hour. aho nabakubwiye TV-16 K News Dash 4 months ago. Play video. More options. Go back and Bigorni Bimini Ginger Command to Uzlish on Yellow Adi. Ego Attack Way Uber Mandarin Stash 1 hour. 7 minutes. Go to channel. Second media TV Dash 6. rero iyi application hari igihe ibiri kuvuga ibintu mu buryo bwihuta okay iyo bigenze gutyo ntari kubyumva neza ucukrikako sinkirika kwa kugira ngo numve titre ico kintu mpita nsoma character by character okay kuvuga ko ni indome ku ndome okay yeah indome ku ndome zivuga ubwo nyene ndasoma ijambo indome ku ndome nka ariko umaze gushika muri senga medi nahageze so ndatwumva ikiganiro kiriko ndaki ego okay kuko niho honyine batudutera copyright wow oya iryo ni banga ryacu iki ni kiganiro guys twakoze cyakoze n'umugabo wiwe ari nkuko mbiye ubyumva Sara Cedric ndashaka ugende yani umbwiye ati Senga Media igeze ku ba subscribers bangahe je navuze ko turi muri 10500 10.5k subscribers 10.5 yani 10500 nyene hama urashobora kumenya ngo ariko video zingana gute kuri Senga Media 100 sakarante video wow so guys yari video nabikoze kugira ngo bisobanuke neza na neza nti akoresha Android gute kandi murabona gite nyene yuko ya umirije amaso ntabwo ariko araraba nayuguruye none ubunya yayuguruye ariko umwe wose yakora abikora nti natora rero mic yawe okay yego wow nyene yeah Cedric akugitije kana namagije mbere yuko rero je mvuga icifuzo canje kuri wewe ariko kubana ndashaka ndakubwira ndakubaza ikibazo kimwe nk'ibisanzwe nyene cy'ubujojo urabona jewe ndamutse muye n'umukuru w'igihugu sivye yani President Evariste Ndayishimiye hama bakambira ati ni mubaza ikibazo je ikibazo numubaza kivuga ati muta je nafite ikibazo kerekeye kinda zishinga mfise umwana yazo rero ndiko ndaharanira umwana wanje kugira ngo abeho neza biramena umutwe bimwe by'ugwego ruri hejuru none wowe ubishobora gute gutuma abanyagihugu b'abarundi bose kumekinga sure yuko bagomba kuba babayeho neza inyuma y'ivyo ugaca ufata ukanarinda n'igihugu at the same time yani gutekerereza abantu n'ahantu bari icarimwe ubishobora gute bisigura ati rero ni amasa 28 we afise sayo twebwe dufise kuko wayakoramwe imyanzuro myinshi cyane pe sigura ati rero nta mwanya bafise
mu masegonda 15 aguhaye ati ngo umubwire icyumviro cyangwa icyifuzo cyawe uwo mubwira iki 15 secondes yego zonyene ko nta mwanya afise abagomba gutuma twebwe abanyagihugu tubeho neza anatume n'igihugu kibe kirinzwe sasa ubwo rero ni afise amasegonda 15 yo kukumva wenda rero igihugu gitangura kuvuga cyabwa reka ndakongereka 40 secondes bive no kugira uzuba icyifuzo cyawe yego ya 15 secondes yego ko bikomeye zatanguye guharura wari buretse guharura kurumva okay nabangiye n'ubundi ico kintu ndakintu ubwo ntabanzi ngo bari bo mu moyo ngana gute ariko gusa ntagiye kure okay namushikiriza iciyumviro gira giti nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu Burundi ciza ndasaba ko umuntu wese agenda nubwo kutabona canke nubwo bwo bwose ahabwa agaciro gahabwa ibyakeneye byose kugira ngo abashe kubaho neza sasa rero ubwo Cedric ndakongera amasegonda 45 uheraheze inuze yawe 45 secondes nukuvuga ko abantu bafite ubumuga ubwo aribwo bwose hano mu Burundi duhura n'imbogamizi zigiye zitandukanye imyigire education ntabwo yiyaguye cyane duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye rero nyakubahwa nukuri namusaba ko iyo dufasha kuko niyo mubyeyi dufise mu gihugu nta wundi turaba akadukuriraho inzitizi zose zituma iterambere ryacu ritagerwaho Ego murakoze cyane pedazi nko muranshima sana kuko kuno kiganiro nagitwaye nko mu professionnel. Thank you so much. Thank you akunza Senga Media. Merci beaucoup. Kuba umbwira avuze ati ngo ino mitwe ntabwo ari imyungu wenda Rwanda je ushobora kuba ari umwungu ariko umutwe wiwe si umwungu pe kubera ko jitse bari ibintu biba biri mu bwonko bwiwe yani birarenze sanwe byo gwego ruri hejuru kandi gishimishije n'icaye rero ni wewe ngaha bore yasabiye abanuzeye bose kugira ngo bagere yani ibintu byose biza kubangamira bagira abantu bose bafise ubumuga muri rusange ibintu nk'ivyo ese byo ngo cubona umutima w'umuntu ubusanzwe uri akaba ari uwundi yari kwisabira ko yakamenya nk'abandi basegerereza ukuri kwimana agenda gowe shaka karatubwira ati Stone oya reka kwambaze ngende kwaza nambare imuzu zitabaguritse mbinye ibintu nk'ivyo bakora bona bete ya Android yambaye neza kandi asa neza ndabasubiramwo te guys Cedric yaronse amanota 50 kuri 60 muri Exeter aho yize no mu Rwanda rero mucumu byumva jitse nyine yuko ni yakabaye rero akana kamatiku kanejo nzogasubiramo yakabaye Cedric yarataruye atize mu Rwanda ari umurundi uwo mwata uvugana yakuba afise bourse yako ntabwo aracerereko kubwo ngafise aramusaronse ubufasha bwa danje burenze pe kuko akiye no kuzoba mu journalist nako nga bivuze cyo ndamufuira nkayumanye kayoje ndo mu journalist cyo ndo mu youtuber nyene mwazumvise ubujuju bwanje narangirije ko ariko ndabizi jite nyine yuko ko biri kose nyene muri kandi abantu muciye ubwenge kandi mubona nyene ibintu byanyaje ndeka ndagushimira cyane yego amacho gira jite akajambo rero kubakwa yani kugondera ubuzima bw'umukunzi wa Senga Media nk'ibisanzwe murakoze iyo gira icankoreye vision zanje nkazozigiraho tukongereko atari kubera ko umugiriye impuhwe ahubwo ari kubera ko nyine ubona nyine yuko yani education yiwe izofasha n'u Burundi muri rusange murakoze cyane hanyuma mu kurangiza cyese mu gusoza abantu bagiye badukurikiye bagiye batandukanye hari abari mu bibazo cyangwa ukabutana atani ibibazo uri kono ubunyina ariko isi irahindagurika buraca bugacana yandi gusa ico nabwira buri wese ari kudukurikirana mama papa dada kaka
vraiment nuhura n'ikibazo ntuzumve ko ari iherezo ry'ubuzima, zosenga Imana kandi wihangane, isigaye none ugerageze kurondera inyishu z'ico kibazo wahuye naco. Ntiwihebe kubera ko buri kintu cose kiba Imana ikizi, kiba kubw'umugambi wayo. Rero ntukihebe ngo karabaye, nabuze amafaranga y'ishure, nabuze amahera yo kuriha inzu, ndarembye, kubera ko buriya kugira ngo haze amahoro intambara iba yatanguye. Rero kugira ngo haze ubuzima bwiza ibibazo biba byabanje bikakubaho, kandi niba wari ukenye ejo ukaronka amafaranga niho uyajya wishimye, kuko uba uzi imiruho uba warahuye nayo, ukavuga uti jewe vraiment nkurikije aho navuye naho ndi muzi ndashima Imana. Kandi ibyo bicaye gufasha nugira gute kwicisha bugufi, kumva ko nyine uriya ari hasi yawe nawe ari umuntu nkawe, kuko nawe uba warigeze kugira gute kuhaca. Rero guys, Imana imbere, bisigaye izo bitunganya. Murakoze. Tuba kumwe na Cedric nyene nk'ibisanzwe, Hamadeni ngama kumwe na Stone Kamotere. Kuryama ni vya twese, kuramuka ni kubera ubuntu bw'Imana, kubera bwa buntu bw'Imana ni ibibazo uri kuracamwo sukurogwa, akira ibihe urimwo. Yeah. Amukore cyane. Kora cyane.